Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu rero ni umwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa n'ubundi mu bisata bitandukanye ariko ahanini ano makuru akaza gushimikira ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano mbere n'inkuru zatanguye kuvugwa hirya no hino mu bimenyesha makuru bitandukanye yoba ivyandika amaradio ndetse n'ibikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyo nta yindi ni inkuru ivuga ko Red Tabara yoba yashitse mu marembo y'igihugu c'u Burundi aho bavuga yuko rushobora kwambikana mu minsi iza. Ibi kandi bikaba vyaje bikurikira ubutumwa bw'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwagiriza ibihugu bimwe bimwe ko bishigikira akajagari mu Burundi. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Edouard Bizimana. Muri iyi minsi nibwo hariko harakwiragizwa amakuru hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko Red Tabara ishobora kuba yateye amakambi ahanamiye igisagara ca Bujumbura. Abandi bakavuga ko mu gisirikare naho amanama ariko arakogwa mw'ijoro akaba ari amanama ariko arahuza abakomeye bose mu rwego rwo kwivuna abansi hoba mu gipolisi ndetse no mu gisirikare hose barabira hamwe ingene bazokwivuna umwansi mu gihe umwansi ashatse kwinjirira imbibe z'igihugu. Reka tubatangurire ku butumwa bw'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ndetse n'ico vyaturutseko. Ariko imbere ko tubitangura hari umwigeme yitwa Pamela Kazekare. Uyu akaba ari umukenyezi w'umurundi kaza afise ubwenegihugu bwa Canada aho amaze imyaka binyuma yo guhunga Burundi mu mwaka wa 2015. Uyu ikibazo niwe catanguriye ko mbere ashira habona video agaragaza ko yamaze kwishikana mu muhari Red Tabara utavuga rumwe na leta ya CNDD FDD. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu buragiriza ibihugu bimwe bimwe rero ko bishigikira akajagari mu Burundi. Ivyo vyaraye bishikirijwe na Edouard Bizimana umushikiranganje mu vyajejwe arimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Abicishije ku rubuga rwe rwa X, Edouard Bizimana akemeza ko bakurikiranira hafi abaserukira ibihugu vyabo bari muri ivyo bikorwa bigayitse kandi ko ingingo zizofatwa. Ivyo nkuko twari tubivuze yabishikirije inyuma yaho Pamela Kazekare umukenyezi w'umurundi afise ubwenegihugu bwa Canada ahamaze imyaka inyuma yo guhunga Burundi mu mwaka wa 2015. Yamenyesheje ko yuko rero yavuye mu gihugu ca Canada maze aja mw'ishamba kwifadikanya na Red Tabara umugwi witwaje ibigwanisho uvuga ko ushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uwo mugwi kandi ukaba umaze imyaka itari mike ubarizwa mu mashamba y'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Leta y'u Burundi ikaba yagiriza igihugu c'u Rwanda ko bari co gishigikira uwo mugwi mu bijanye n'uburyo kwinjiza abagwanyi bashasha no mu gucumbikira indongozi zawo nkuko berutse no gusubira kwemezwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'insamirizi y'Abongereza BBC. Mwomenya kandi ko uyu Pamela Kazekare benshi bazi kumuga ku izina rya Ndondeza Mangetengete canke ikigatanya kazi aheruka kwemeza bicishije ku karere si kagufi kashizwe ku rubuga rwa YouTube rw'umugwi Red Tabara ko bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira barokore Uburundi agasaba n'abandi kubashigikira muri urwo rugamba rw'umuheto. Gushika ubu umugwi Red Tabara ukaba ufatwa na leta y'u Burundi nk'umugwi w'iterabwoba aho iwagiriza kwica bene gihugu b'inzira karengane biciye mu bitero imaze kugira mu Burundi cane cane hafi y'urubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Red Tabara nayo kandi mu minsi iheza ikiganiro cashizwe ahabona ni ikiganiro cahuje umukuru w'umuhari Red Tabara ndetse n'umumenyesha makuru w'iradio RPA aho baganiriye vyinshi umwe akaja arabazwa uwundi nawe akishura. Hari vyinshi vyaganiwe ko muri iki kiganiro nkuko tuza kubigaruka ku nanone kandi tuze kubana nituva kuri ibi bibazo vyabazwaga umwe mu ndongozi z'umuhari Red Tabara tuze no kugaruka ku mwihwezo umwe mu banyepolitike agaruka kuri vyinshi umuhari Red Tabara canke se ico kiroberi ca Red Tabara coba cimirije gukora mu minsi iri imbere. Muti rero ni kuki mugwanira muri Kongo kandi abarundi mushaka kubohora bari mu Burundi?
Iradio RPA iherutse kwakira umukuru w'umuhari Red Tabara nk'umutumira mu kiganiro ijambo ni gwawe cabereye ku buhinga bwa none. Umumenyeshamakuru yatomoye ko amazina y'uwo mukuru wa Red Tabara ari Don Darcy Bayaga, ariko akaba atari amazina yiswe n'abavyeyi ahubwo ngo ari amazina y'urugamba. Yabashijwe rero ibibazo bitari bike nk'uko tugiye kwibacira ku mayange kimwe hamwe n'inyishu zatanzwe, maze mwumvirizaho mugwi Red Tabara woba ugejeje imyiteguro yo gutera igihugu cy'u Burundi canke se n'ivyo babimirije gukora. Akabazo ka mbere kabaza kati: Red Tabara muheruka kugaba ibitero mu mwaka wa 2024, mbega mu gace rero ku bushake bwanyu? Uyundi ati: Red Tabara turi ku kivi, iki gihe turiko tugwanira muri Kongo. Tukayibutsa ko kandi Red Tabara n'ubundi ahiri mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo bivugwa yuko nayo yoba igira bimwe mu bitero igaba ku basuda b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu ku makambi yabo, anako kandi abasuda b'u Burundi bari muri ico gihugu nabo babandanya kwivuna umwasi. Nkuko mwagiye murabikurikirana kandi Red Tabara murantunga igisirikare cy'u Burundi mbere yuko haba amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na President Felix Tshisekedi w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, hari amabato yari yararungitswe mu gihugu ca Kongo bitigeze bivugwa cyane mu menyesha makuru ajya kugwana n'umuhari Red Tabara. Bikavuga ko ayo mabatayo inyuma y'aho intambara n'umuhari M23 itanguye, no kuvuga FARDC yari kirwanamwo n'ico kiroberi, hoba hari abasirikare boba barahawe itegeko ryo kuva muri izo batayo zigwana na Red Tabara nabo bakishikana mu gisoda cy'u Burundi kugira ngo babasahirize inguvu. Umumenyesha makuru ati: ese mwahisemo kugwanira ku butaka bwa Kongo kugira ngo mukingira abarundi ingaruka z'intambara? Uyundi nawe ati: kugwanira muri Kongo si amahitamo yacu, aha niho abasuda b'u Burundi badusanze kutugwanirizaho, turiko rero turabivuna. Umumenyesha makuru ati: kubera iki muri ko mugwanira muri Kongo kandi abanyagihugu mushaka kubohora bari mu Burundi? Don Darcy ati: nabwiye ko atari amahitamo yacu, ariko turafise ikirangamisi cacu cyo kungena ibikorwa bipanze, sikera turashika kugwanira mu Burundi. Ibi kandi ari navyo vyatanguye gutera uruhagarara ku mbuga ngurukana bumenyi, bavuga yuko mu minsi iri imbere rushobora kwambikana ku rubuga rw'intambara. Umumenyesha makuru ati: mu matangazo musohora muguma muvuga ko ibiganiro ariyo nzirirama, ese mu mwafashe inzira y'umuheto muzi ko idashika? Don Darcy uyu kandi nkuko twabivuze akaba ari we ahagarariye umutwe wa Red Tabara ati: mu ntambara niko bimeze, hakinwa ikarata zibiri. Ku bwacu twari twifuza gushikira inyishu atamarasa asesetse, nico gituma dusaba ibiganiro. Ivyo biganiro rero tubandanya tubisaba kandi tubandanya n'urugamba. Umumenyesha makuru ati: muranavuga ko ihangiro ryanyu ari ugukora ubutegetsi bwa CNDD-FDD mukoresheje umuheto. Reverano Ndikuriyo yaratangaje ko atabiganiro bizoba, ushaka kugwana yotanguza intambara hanyuma itsinde abone gufata igihugu. Ni kuki musaba ibiganiro kandi CNDD-FDD yaramaze kubakurira inkoni ku gishitsi ko bidashoboka? Uyu arongoye Red Tabara canke se yihagarariye Don Darcy ati: twebwe dusaba ibiganiro kugira haboneka amahoro atamarasa asesetse, ariko ntibanka ko tuganira tuzobagaba k'ibitero gushika tubohoye igihugu. Kandi ibiganiro bazovyemera kuko bararemvye, bariko batakariza abasirikare n'uburyo bwinshi muri Kongo. Uyundi ati: imyaka 15 iraheze mutanguje urugamba, biboneka mu mazi ico gihe cyose mugwana cyane ku mbuga nkoranyambaga gusumba ku rubuga rw'intambara, ese murabivuga kiki? Don Darcy ati: urubuga rw'umuheto ntirumeze nka kome dutegura mu ijoro kavyukura kina, turiko turitegura. Twabwiye ko igisirikare cy'u Burundi caje kutugwaniriza aho twari ko turitegurira. Igihe gisigaye nico gito dutanguza urugamba mu Burundi. Imyaka 15 ni myinshi kuba atazi bijanye n'urugamba, ku ruhande rwacu haracari kare. Muti mbega iyo mushiranye ko n'abasirikare b'u Burundi ntavyo muhatakareza ku ruhande rwanyu? Uyundi ati: ibihononekarira ntivyobura, ariko nabo barabizi, barushe cyane, bamaze imyaka yose badusanze muri Kongo kugira murantunge bamaze imyaka yose badusanze muri Kongo kugira batuzimanganye, ariko vyabananiye. Murumva rero ko duhagaze neza. Muti mbega iyo muri ku rugamba nta ntege nke mwaba mwibona ko? Uti intege nke tuzibona ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi, niko Don Darcy yishuye.
umumenyeshamakuru wa radio RPA ati mbega indi mihari igwanya leta y'u Burundi murakorana muruzuzanya canke murahiganwa? Uyundi ati jewe iyo mihari ntayo nzi. Umumenyeshamakuru ati hariho iyindi mihari ikorera muri Kongo kandi igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD murakorana canke murahiganwa? Uyundi ati umuhari jewe nzi ni FNL. Umumenyeshamakuru ati FNL murakorana canke murahiganwa? Don Darcy wo muri Red Tabara ati FNL ntidukorana gusa turavugana turahura bagwana ukwabo tukagwana ukwacu ariko ntitubangamirana. Hari umumenyeshamakuru ati hari amakuru avuga ko muri Rapide Seruka bidogera Red Tabara ko mwinjiza abantu ku gahato kugira ngo bafashe urugamba mwabanje kubahenda ko bagiye kubuzi canke muri Rapide Seruka mwotanga umuco. Don Darcy aserukira umuhari Red Tabara ati ivyo ni ibinyoma, uburyo twinjizamwo abagwanyi ababizi barabizi, twebwe ntitwitirira Rapide Seruka. Umumenyeshamakuru ati mu ndwi iheze abasirikare banyindwi barafashwe n'igisirikare ca Kongo, ese bamerewe gute? Uti twibaza ko bari mu gashe ariko bamerewe neza kuko twibaza ko bategerezwa kubahiriza amategeko agenga intambara ntibabahohotere kuko natwe iyo tubafashe turubahiriza uburenganzira bwabo. Umumenyeshamakuru ati biravuga ko hari abasirikare b'u Burundi barungitswe kugwanya M23 batoroka urugamba bagahitamo kwinjira mu muhari wanyu Red Tabara, ese nivyo? Uyundi ati ego cane nivyo, hari abasuda b'u Burundi bata urugamba bakaza kwinjira mu muhari wacu Red Tabara kandi iyo baje turabakira kuko turabaha kaze kuko nabo n'abana b'igihugu cy'u Burundi bifuza kubogora igihugu. Muti none mwamufise ubushobozi bwo gusuzuma neza ko abatoroka bakishikana iwanyu ko batoba bagenzwa na tubiri baje kubasuma urusaku. Uyundi ati ivyo birakogwa, igisirikare kirafise uko citunganije. Umumenyeshamakuru ati mubigenza gute? Uyundi ati iyo ni ibanga rya gisirikare. Ivyo rero ni ibibazo bike mu bibazo n'inyishu vyabajijwe vyongera birishurwa muri ico kiganiro. Nkuko twababwiye kandi tugiye kubageza ko umwihwezo umwe mu banyepolitike batandukanye avuga ingene abonamwo iyi ntambara ndetse nico Red Tabara yoba igiye gukora mu ntambara irimo kuza canke se nibigisуда cy'u Burundi naco kizivuna. Nkuko twari dujeje kubigaruka ko tugarutse ku kiganiro urongoye ibiro bikuru vya gisirikare yagiranye n'umumenyeshamakuru wa RPA. Rero uyu mwihwezo nkuko tutaza kubageza ko ivy'amazina yiwe byidondoreyo kubera umutekano wiwe, ariko nawe turaza kugaruka ku vyo yatubwiye aho yagize ati ku bibazo byose yabajijwe umukuru w'inyeshamba za Red Tabara yaragerageje kwishura ariko ntiyigeze binoza neza kugira ngo abamuteze amatwi dushira amazinda. Turabizi ko igisirikare kigira amabanga menshi ariko imbere y'abamenyeshamakuru hariho umuco utegerezwa gutangwa. Hariho rero ibibazo byinshi by'inkoramutima yabazwaga kwepa ukumva ko ashobora kuba atanyisha afise ibindi akigovyora ko ari ibanga rya gisirikare naho shwi. Abajijwe ku kungene Red Tabara itaratanguza ibitero mu Burundi yigovyoje inyishu zidafashe, abamuteze amatwi ntitwashize amazinda atwumvishije ko leta ndayishimiye bagavye ko bitero aho bariko baritegurira muri Kongo. Ikindi cumvikana ko Red Tabara rero itagira inguvu zo gukora intambara. Umuti kuko nyamba umurongo umwe w'urugamba uri muri Kongo ari wo wayibujije kwinjira mu Burundi, bisigura ko rero ibitero vya ndayishimiye vyabagize ko uburemere n'ingaruka zikomeye. Mu yandi majambo ivyo bigasigura ko naho bo kwinjira mu gihugu bofungura umurongo umwe w'urugamba mu gihe abarundi bo bari biteze ko buri munsi 50 canke irenga iyo sakeranye ibitero icarimwe kugira ngo ndayishimiye atahure ko ivyo bintu vyakomeye. Muri uyu mwihwezo abandanya agira ati ku kibazo cy'uko Red Tabara yari yifuza ibiganiro kugira ngo ntihaseseka amaraso, aha turabatahura, ariko ico tudatahura ni ukubandanya umuhari yogora usaba ibiganiro mu gihe intambwe ku rugamba ziri munsi y'ibice 1%. Mu mateka birazwi ko atabutegetsi bwemera ibiganiro n'abitwaje ibigwanisho mu gihe batabanje gukozanya ko ngo impande zose zihemagirike. Uti gusaba ibiganiro atabitero uri kuragabanje we numva ko novyitiranya n'uruyogoyogo. Kunyeshamba umunwa wa mbere usohora ururimi n'umunwa wa lance roquette, umunwa w'umugwanyi usohorejwe mu nyuma uw'inkoho wabanje guca inzira. Mu mwanya wo kwishura ibibazo by'abanyagihugu hari umunyagihugu yahawe ijambo yitwa Bob Rugurika.
uyu niwe yabajije igituma Red Tabara yinjiza abagwanyi bahenze ko bagiye muri Rapide Seruka canke mu buzi. Ibi Red Tabara yarabihakanye ariko abamuteze amatwi ntibanyuzwe. Bikaba bimeze uko Bob Rugurika yabivuze. Kizoba ari ikimenyetso ko uyu mwari ufise ibibazo bikomeye. Ubu ni ubutumwa ku bantu bo kwizezwa ko baronkeye ubuzi muri Kongo muhagabire cyane. Ikindi cyagaragaye mu kiganiro, umukuru wa Red Tabara mu ijwi yarumvikana ko Mengo we nyene nta cyizere yifitiye. Avugana ijwi ry'umuntu Mengo afise umwiheburo kandi akumvikana Mengo aratwawe n'agashavu kuba mubazagiza ibibazo adafitiye inyishu. Birashoboka ko atarafise naho yandika ibibazo kuko vyose yarinda gusubirwamwo n'umumenyesha makuru. Utinjiye rero nibajije ko iyo bari kaho ikiganiro RPA yugamye imvura munsi y'igiti. Uwo munyepolitike canke so twovuga abarizwa mu nzego z'umutekano z'igihugu akaba nawe afise icashikiriza kuri uru rugamba. Ica mbere ngayateye intege Red Tabara ariko ntazoyivuga uko itari. Uturugamba Red Tabara yatanguje turaza amamugo yago, turanategera neza ko Red Tabara itarira busema kuko CNDD-FDD yaranse kumva inzira yo kunga abarundi biciye mu mwumvikano. Red Tabara nyambaye isemwe inzira y'intambara nitanga intumbero yayo abarundi bayimenye. Red Tabara ikaba yibereye mu vyayo naho bareke gucafuza umwuga w'ikiroberi uko mu 2023 bikora barakubona. Inyeshamba ntiguma iboroga isaba ibiganiro kandi leta yari yahakaniye. Utica kabiri Red Tabara irabe ihagarike vuba bwanga ivyo bintu bayivuga ko no kwita vyo gushimuta abantu bakanabahendesha ubuzi bagiye gukora ariko bakisanga ku rugamba. Ikico bari ikimenyetso ko Red Tabara nayo nyene yamaze kwitera icizere. Umuhari we nyene urihesha iteka abantu bagasigara bawinjiramwe atawubahasi. Gutwara umuntu rero mu ntambara ku nguvu ni crime contre l'humanité kandi nta n'umusaruro bitanga ku rugamba. Uti kugwaruka murakumbure mwitondere cyane ibihuha nk'ibi. Uyu muharukiye ko gushimuta abantu bakisanga ku rugamba uje nabi. Kugira ntimugwe rero muri iyi mitego bisaba ko ingendo mufata muri Kongo musuzuma neza ko ababajanye badateye amakenga. Abenshi ngo bahendwa ko bajanywe muri Rapide Seruka, abandi nabo bakabwirwa ngo baronke ubuzi muri Kongo. Ucumva ko ahantu waronke bakaza ari muri Kivu y'Epfo canke ya ruguru mu ntara Tanganyika, no kuvuga Kalemi muri Katanga canke se Rubumbashi, uraca ubanza usubiza umugongo inyuma. Utinabipfuza kwinjira muri Red Tabara muragende gahoro kuko umari nk'uyu uri mu bikorwa vy'urudavagi uri kusukira leta mucogeje. Ni benshi muzisanga muguye mu mitego y'ipereza rya Ndayishimiye mwahenzwe ko mujanywe ku rugamba. Abafise inyota y'urugamba ntimuze muswatanishe mu gihe atamakuru mwaronse ahagije. Utibuge ibihe vy'urugamba rw'inyeshamba haragira igihe n'umucuko abimenya. Ubu butumwa bwatanzwe kandi nkuko twabigarutse ko numwe mu banyepolitike bakomeye cyane yabaye mu rwego rw'igihugu c'u Burundi rw'umutekano. Uyu kandi hakaba n'ibindi byinshi yagiye aragaruka ko tuzobageza ko. Ni mu gihe Ndayishimiye kandi mu biganiro vyose yagiye aragirana n'ibimenyesha makuru bitandukanye yoba ivyo mu gihugu na mpuzamakungu, ikibazo ca Red Tabara yama kigaruka ko cyane. Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko Red Tabara iramutse itanguje intambara y'umuheto ataho boshika batarafatwa kuko igisirikare cy'u Burundi naco kiragavye. Hari n'andi makuru menshi rero turiko turabategura cyane agaruka kuri dossier ya Red Tabara ndetse n'ivy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubivuga ko hari benshi ubundi mwumva Red Tabara mukibaza amamuko yayo muti Red Tabara ufise amamuko nyabaki. Ivyo tuzobigaruka ko. Ese muti Red Tabara igwana ku mpamvu nyabaki? Muti mbega ivy'umuhari ugwanira birafitiye akamaro abarundi n'abarundi ku buryo abantu bohurumbira? Ese hagati ya CNDD-FDD na Red Tabara ntindeyo kizu Burundi iki gihe? Ivyo nibazo vyama vyibazwa na benshi yo babene gihugu ndetse n'abaserukira abene gihugu, kuko benshi yo baravye intambara canke se urugamba rw'umuheto cane iyo ari
impande zibiri ziba ziriko zirasekana biba bigaragara ko hari rumwe rushigikiwe n'abenegihugu ndetse n'urundi rudashigikiwe, nubwo zose ziba zishigikiwe ariko vyose niko bakungana. Ese hagati ya Leta Tabara na CNDD-FDD ni iyihe ifitiye akamaro abarundi n'Uburundi? Ni vyinshi tuzogaruka ku makuru yo ku munsi w'ejo, nimuzocikanwe n'Umuhuza TV. Imana yahezagire mu mirimo yanyu yose muriko murakora. Amakuru n'ibiganiro vyacu vyo birabandanya.